Watubereye ubwugamo Yesu, ntitwabona uko tubivuga. Ndabaramukije cane, ndaryohewe gusubira kandi kugaruka. Imbere ko dutangura, ndashaka dusome iri jambo riri mu Baroma, igice n'ic'icumi. Umutwe w'amajambo uravuga ngo inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Ndasoma mw'izina rya Yesu, umurongo n'uw'icumi na kane. None bazokwambaza bate uwo batarizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawobasiguriye ivyiwe? Kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe? Nk'uko handitswe ngo ewe kuntu ibirenge vyazanye ubutumwa bwiza ari vyiza, ariko abumviye ubutumwa bwiza si bose. Kuko Yesaya yavuze ati, Mwami, ninde yemeye ivyo twumvise? Ni ukwemera kuva ku kwumva, ni ukwumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Igituma nsomye rino jambo, hariho umuntu yambwiye kandi ntiyemera na Yesu, yarambwiye ati uri uwa mbere numvise. Rero ntegekanya yuko atari uwo umwe gusa, nibaza ko hariho n'abandi. Iri jambo ni iryanyu, aho abantu bakeneye kwizera ari uko bumvise. None bazokumva bate atawababwiye? Reka mbanze nsenge. Ndabiragize Imana wo mw'ijuru mw'izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko wongeye kumpa kano kanya ko kuvuga. Mwemu yera ndaguhaye ikibanza, utagufise akwakire. Mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo senze savye. Amen. Rero uyu munsi ndanezerewe ko ngomba ndababwire ingene Yesu twahuye nawe. Muri urwo rugendo rwo kubohwa, Satani yarakwega, Imana ikavuga ngo oya. Nk'ibibazo umuntu ashobora kwibaza, ba bavyeyi b'i Bujumbura twatandukana nkabasezera nkagenda, mu nyuma Imana yarongera iraduhuza turasubira turaba umuvyeyi n'umwana. Muri urwo rugendo Imana yarampaye umukunzi, umufasha, ari we papa w'abana banje uyu munsi. Ni uburyo bundi butangaje, numvise ijwi rimbwira ngo uyu ni we mugabo wawe, ngo ni we papa w'abana bawe. Tugirana urugendo, Imana ingirira ubuntu, ngira mariage. Murumva uko kuntu nari mboshwe, haraho nigeze kubabwira nti nari bombe atomike. Mu buryo ki? Muri uko kuvuka kwanje, Dawidi niwe yavuze ngo mu vyaha mama niho yamvyariye. Jewe navukiye mu vyaha, nasamiwe mu vyaha, nkurira mu vyaha. Uwo murozi aza yongeramwo ivyiwe yiwe kandi vyari bikomeye na karande. Hari karande zo mu muryango ziza zikakwiboherako, uwashaka gutera intambwe zibiri bikanka, wanazitera ukavunikiramwo. Noneho rero karande iza rero yoyo ishiraho signature. Rero Imana yarangira ubwo buntu, ndubaka urugo. Kubaka urugo kwanje vyabaye hahandi Imana ivuga ati abayo yabamenye kera. Ngirirwa iryo teka, ngira ubugeni, ba bavyeyi banje bandera ndabatera iteka, bansohorana iteka pe. Abavyeyi bo mu Butaliyano nabo baraza, nabo nyene. Ni ukuri tugira urubanza ruryoshe. Rero hagiye aho tugenda kubana n'umugabo, ariko kwa kuntu mboshwe na ya karande yo kutubaka kuva ku gisekuru. Nka sokuru avyara mama, yari afise abagore nka babiri. Uwo nabona bavukana na mama, nta muntu yari yaragiriwe ayo mahirwe yo kubaka urugo rwiza. Iyo karande ishika kuri jewe rero yo zirigahebuza, urugo ruranka. Tugenda gutandukana n'umugabo. Nyuma y'umwaka dutandukanye, niho rero nagiye kugira umuruho mwinshi mu mutima, agahinda kenshi mu mutima. Numva
nshaka gupfa. Naragiye ndaruha mu mutima birenze. Narabwiye Imana ico gihe ati nagusavye kenshi ngo umbohore waravyanse, none rero ibintu ni bibiri, kimwe urampa ubuzima mbeho canke mpfe. Nari ndushe vy'umwihariko, sinari ncizi ico ndico. Rero nshima Imana ko yumvise iryo sengesho kuko ryari rivuye ku mutima. Nyuma gato y'iryo sengesho ntihaciye n'indwi, ijwi ry'Imana ryangendereye kabiri rimbwira. Ryaje rirambwira ubwa mbere, ubwa kabiri kandi riragaruka. Ubwa kabiri rero rigarutse nagize ubwoba bwinshi. Nagize ubwoba bwinshi kuko ryampaye amahitamo. Kwari uguhitamwo kubaho canke nkahitamwo nyene gupfa. Rero uwo mukozi w'Imana naciye ndamuhamagara, ndamubwira vyose. Ndamubwira kuva kuri A gushika kuri Z. Arambwira ati uja ahiherereye ufukame. Ati wumva wo kwakira Yesu? Ati nukuri nomwakira. Ati fukama. Ati nanje yavuze ati fukama, nari nafukamye kera. Ati wowe ufise Bibiliya? Ati uyifate. Ati ndayifise. Ati yishireho ikiganza. Ati wature. Ndayishiraho ikiganza, ndatura muri ya majambo ya Mwami Yesu, ndakwakiriye, ndakira Umwami Yesu. Gutyo uko rero namwakira niko nabona nka filime mu maso. Naba mpumirije mugabo nabona umuntu ashira nka filime imbere yanje y'ibintu vyose nakoze, ibintu vyose. Rero ko ndabibona nkumva homo muri jewe, ndarira. Kwari ukwihana pe nyakuri, kuko amarira naririye aho hantu fukamye, narihanye vyose. Ni ukuvuga n'ibidahari ndavyihana pe. Façon de dire, narihanye ndihana. Nahagurutse aho hantu numva ni nk'umuzigo nari nikoreye uremereye uteye ubwoba. Nahagurutse aho hantu uwo muzigo wose uguye hasi. Inzira yanje y'agakiza itanguriraho. Hari mu gihe ca Covid. Je nakijijwe mu kwezi kwa gatatu muri 2020, kandi ico gihe n'ukuri Imana igira neza. Ico gihe nta kazi nari ndiko ngo mvuge nti kari kuntwara umwanya. Nari mfise umwanya wose umva wo kugwa mu Mana wese. Nka kurya umuntu agwa mu mazi wese, nanje nayiguyemo. Nkunze kuvuga hano hantu nti nimba ico gihe mwararondeye Imana mukayibura, yari iwanje. Imana yaramanutse. Umva, Data na Yesu na Mpwemu Yera baramanutse baza muri iyo nzu. Nukuvuga umva, baranyigisha mugabe bikenewe nategerezwa kwigishwa muri ico gihe. Selon la volonté de Dieu naravyigishijwe. Imana yaravuga uko ndababwira, nkayishura uko ndiko ndavuga. Nukuvuga yuko kera nahora numva abantu bavuga ngo Imana iravuze, nakuraba ngo kuko navuga ati wewe ivuga gute Imana? Imana iravuga kandi natwe turafise amatwi yo kuyumva kuko twakozwe nayo. Rero nagiye kuba mu bihe vyiza biteye ubwoba. Mpwemu Yera aramanuka, aranyigisha gusenga, aranyigisha gusoma Bibiliya, aranyigisha kuri gato na kanini. Rero nagiriwe formation yari accélérée. Nukuri narigishijwe bishimishijwe. Nkumva birandenze.
narasoma bikanka ko bicika, bikanka ko bicika pe, nkasoma nkumva amajambo mbere gushasha, nkumva nyene birarenze, nkaririmba indirimbo. Abantu muriko muraraba iyi shene yanje murabona yuko hariho parti y'indirimbo, utwo du shorts, utwo onye, jewe ndi umuntu nkunda indirimbo cane, indirimbo yose mba numva imvuga, nta ndirimbo iririmba siniyumvemwo. Indirimbo ni ikintu kindyohera cane, nabayeho mu bihe vyiza vy'ugusenga, vy'ukuririmba, mugabo ntarabohoka, mugabo numva muri jewe ari sawa, numva abantu mwakijijwe, kado ya mbere ukijijwe Imana iguha n'amahoro yo mu mutima. Nagize amahoro yo mu mutima ntaribwo ngire, kuva nakavuka ayo mahoro ntayo nari nzi, numvise amahoro ateye ubwoba, ngira n'itiro ryoshe, nkavyuka mu gitondo nkumva itiro riraheze, nkumva naruhutse, nubwo naryama amasaha abiri, kuko narashobora guhera nka 5:00 z'ijoro ndiko ndasoma Bibiliya, nkaja mu ndirimbo nkaririmba, narashikana 3h du matin nkiri muri ivyo, vyanse gucika, vyanse, nagenda kuryama nk'amasaha 3, navyuka ukamenga naryamye nk'amasaha 16, nkavyuka naruhutse, numva nta kibazo. Rero Imana yagiye inyigisha ku bintu vyinshi, nkikizwa rero Imana muri uko kuryoherwa, muri uko Yesu yaje turicarana tukavugana, akanyigisha kuri iki, hanyuma akampa ikibazo nkakora, namenya ikibazo nkunguruzwa. Rero ukuntu yanyeretse ishusho yampaye escalier, yanyeretse escalier ziva hasi ziduga mw'ijuru, aranyereka ati uyu munsi twize kuri pardon, ni escalier ya mbere, yaraza akayinyigisha, twaheza theorie akaca aja muri pratique akampa ikibazo. Nuko twari tubayeho je na Yesu, hanyuma hagera igihe tukiga ku kindi nagitora, tukaja ku yindi escalier. Nuko umukristo ameze, nubwo umuntu aba yarakijijwe kuva muri rimwe gushika ubunye, izo escalier aracaziduga, umukristo duheza kwiga ari uko tuvuye mu mubiri. Nuko rero nahawe iyo image ko ari escalier, n'uno musi escalier ndacaziduga kuko sindaheza kwiga. Igihe rero caraje, ibintu vyagiye kumbako, Imana iza kumbwira, nabibonera mu ndoto. Yarambwira meze gutya, nkumva ijwi, ahandi ndyamye, ikanyereka ibintu. Mbona ndi kumwe na groupe y'abantu, muri abo bantu hariho umuhungu umwe twigana akijijwe. Iyo groupe nari imbere yabo gato, bari inyuma gato, hanyuma ndi imbere mbona inzoka nini yirabura cane, yirabura ikayangana, yirabura. Hanyuma muga ndayibonye sinagira ubwoba, ca ndahindukira mpamagara wa muhungu, namubwira ati naka ati ingo uce umutwe w'inzoka. Aca aza ariruka, arayikubita, mugabo nayo imurusha kunyaruka, ica izimirira mw'ishamba. Izimiriye mw'ishamba ndavuga ati ariko kubera ko utayiciye umutwe, ishobora kugaruka igakomora uwundi muntu. Nyene ndababara ko igiye batayiciye umutwe. Ubwo nyene nkiri ngaho ca ndavyuka, mvyutse nza numva ijwi rimbwiye ngo ya nzoka yari muri wewe ngira kuvuyemwo. Haleluya! Ndababwije ukuri ko igihe bambwira ngo muri jewe hari ibintu biri mu maso, ngo vyose biri concentré mu maso,
abandi bakaza gukonfirma abasenzi bakavuga ngo ndi inzoka. Ico gihe narabipinga, namwebwe muvyumve ko kuko ico gihe cose nari umwana, nabona ndi normale nk'abandi, certes nubwo nabona ko hari ibintu bimbako, ko hari ibintu bikuba kukibaza ngo n'abandi niko bimeze, nabona umenga ni normale, mugabo mu nyuma niho nagiye kubitahura ko hari ukuntu bimeze, aho inzoka n'ibiki, nabona nyine hari ibindi bintu by'ububasha biri muri jewe, mugabo sinavyitirira, sinabiha iryo zina. Rero nagiye kubibona koko, iyo nzoka igiye nkavyuka, numva ijwi rirambwiye ngo ya nzoka iragiye. Ndashima Imana uburyo mudashaka kuvyumva. Ijoro risubira naragenda ryama, mbona ndiko mva amaraso. Abantu bakuze muca muvyumva, nava amaraso nk'umuntu agiye mu kwezi, amaraso menshi cane, menshi, nk'uko umuntu yoba afashe nka robine, ibombo, ukayugurura yose, amazi yandi aza ari menshi, ukamara nk'iminota ingahe yuguruye. Mwumve ko namwe umuntu akuze afise amaritiro make y'amaraso, jewe bivanye n'ayo maraso nabonye amvuyemwo, nukuri rwari urupfu. Muri ayo maraso rero narayabona mvamwo, ariko muri jewe nta bwoba nari mfise ngo byabindi ubona ati yo ndapfuye, muri jewe nta vyaba birimwo. Nari pris en charge uko nshoboye, ariko mugabo mu nyuma mbona biranse, ca mvuga ati reka nje muri urgence. Nshitse muri urgence ndicara, mbona nta n'uriko arandaba, nta n'ubihaye importance k'ivyo bintu birenze, mvayo nta nico bamfashije, kuko navuyeyo nyene mvyutse, nza numva ijwi rimbwiye ngo ubu ngo amaraso ufise ni mashasha. Ndavuga ati Yesu urakoze, uyu munsi amaraso jewe mfise ni amaraso mashasha pe. N'ikintu nagiye kubona ko ari mashasha, umubiri wanje waciye utangura guhinduka, vyari ibintu bishasha. Murumva iyo myaka yose wari umubiri mushasha mpawe. Delivrance yanje yose Imana yayinyerekeye, ndyamye niho yaza kugira operation. Nka kwa kundi umugwayi bamusinziriza bakamushiramo anesthesie, bakamubaga, nanje ndyamye Imana yacize ikambaga, igakuramo ivyo bintu vyose, igata. Agakiza karandyohera, Imana iranyigisha kuri kanini na gato, ncika icare mwigisha gutyo. Jewe nta mupastori yaje ngo ambwirize rero ngo uno munsi ngo dusoma aha, ivyo ni mpwemu yera naravyuka akambwira ngo zingurura, ngo nko muri Matayo ngo igice niki, nkazingurura nkasoma, nkabona teme y'uwo munsi ivuga uko, tukaca tumara nk'indwi nka zitatu je na Mwuka Wera turiko tuyiga ivyo. Narigishijwe, ndigishwa pe. Nko mu mwaka nari ngiriwe formation iri accélérée iteye ubwoba, nari nzi ibintu nk'ivy'umuntu amaze nk'imyaka nka 20 akijijwe. Nukuri Saint Esprit yaraje aramprenna en charge mu buryo buteye ubwoba. Naravutse ubwa kabiri pe. Ukuntu niyumvise iyo nzoka imaze kumva mpawe amaraso mashasha, naratambutse mw'ibarabara, numva impemu ndiko ndahema ni zishasha, nkumva ibintu vyose nkumva bimbereye bishasha, nkumva aho hantu ni hashasha, nkumva umenga yumva nyine nari muntu nari maze imyaka 30 mboshwe, namwe muravyumva. Ni nk'umuntu yari amaze imyaka 30 yugaranye muri cave. Rero ibaze gusohoka, nabona umuco nkawubona gushasha, nkumva akayaga ni gashasha, nkumva ndahwahutse, nkumva umenga ndi nka plume, nkumva umenga umva akababi nyene kagendaho, nkumva muri jewe ndi mushasha pe, ndi mushasha.
sishobora kubabwira ukuntu niyumvise, wamenga niho nkiza mw'isi, wamenga niho nkivuka, wamenga iyo myaka yose none nahorahe. Narabohotse pe, narabohotse numva nyene ko mbohotse. Narasohotse numva mw'isi ni hashasha, nahorahe, abantu nkabaraba nkababona umenga ni bashasha, ukamenga ni iryambere mbonye abantu, umuntu nkamwihweza, ukamenga ni iryambere mbonye umuntu. Yari sensation iteye ubwoba, yari sensation iteye ubwoba. Noneho rero nca ndushiriza gukunda Imana cane, ndibuka ahubwo ni naho narahiriye mvuga ati Imana jewe ntegerezwa gushinga intahe nkabwira abantu ingene ugira neza ubohora. Muri ako kanya numva umenga noja kw'ibati nkabwira abantu ati Yesu arabohora, Yesu arakiza, Yesu araryoshe. Numva umenga nacitse umusazi. Nararyohewe birenga ubwenge, nasigara nicaye ngaho ko nari mu nzu jenyene, nari mfise umwana wanje mukuru, muga ico gihe yaragenda kwa se akamarayo umwanya akagaruka iwanje. Rero ico gihe cose Yesu yankorera ivyo, umva naba ndi jenyene umwana adahari, nkaba muri ivyo, bugaca bukira bugaca bukira. Yesu rero uko kuntu yagiye aranyigisha ku masuje yose, kuri baptême, ubwa mbere pe bigitangura twarize kuri Saint Esprit, nca ndibuka ko naciye nkomanda n'igitabo Bonjour Saint Esprit kuri Amazon ico gihe, ndagisoma numva rero ko ntegerezwa kumusaba, ndamusaba, mva ndamuronka. Rero ivyo bintu vyose vyagiye kurikira turi kumwe na Saint Esprit biraryoha, umva ndiga sur le pas kugirira imbabazi. Mpwemu yaranyigisha kuri pardon, guharira, aranyereka abantu bose ntegerezwa guharira. Ndaharira umuvyeyi wanje mama kuko yari yarankomerekeje cane, ndababarira uwo murozi yabikoze, yakoze ayo mahano. Nimba uriko urankurikira uyu munsi, narakubabariye kuko Yesu ari ku musaraba yasabiye imbabazi abariko baramwica. Yesu yarambohoye, nanje rero ko yampariye ivyanje nanje narakubabariye, kuko yarambwiye ngo utababarira nawe ntazobabarirwa. Rero narakubabariye kandi uvyumve ko nakubabariye, kandi ndagutumirira nimba utarakizwa wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Wakire Yesu akubohore, nawe mubo yabambiwe nawe urimwo, nawe mubo yatumye aho ibicubahiro ciwe mw'ijuru akaza mw'isi nawe urimwo. Rondera umukozi w'Imana watura ivyawe. Ndababarira umuntu wese yankomerekeje, umuntu wese yankomerekeje. Hanyuma ndanashimira abantu bose bagize ico bakoze. N'umuntu yoba yarampaye igikombe c'amazi, ndamwereka Imana, ndavuga ati Imana nakumugirire neza, hari ico yakoze mu rugendo rwanje rw'ubuzima yankoreye. Umuhezagire, yakoze ivyo ashoboye, nawe umukorere ivyo adashoboye. Hanyuma rero haragera igihe aranyigisha ku rugo, anyigishije ku rugo. Rero ico gihe nubwo nariko yari inzira nyene yo kubohoka, ariko rero hageze urugo ararunyigisha neza.
aranyigisha kuri divorce, aranyigisha kandi ico gihe twari turindiriye ko baduhamagara kugira ngo dusinye divorce hagati ya jewe n'umugabo. Rero Yesu amaze kunyigisha ivya divorce ndavyumva neza, ndibuka ko n'ico gihe namuriye umuhari ndavuga ati ariko ga Yesu kubera ko waje kunyigisha ivya mariage urugo rwarasambutse kubera ko utaje kubinyigisha ubwa mbere, numva umenga iyo aza kubimbwira ubwa mbere rwari gusambuka. Ndibuka twejeje kwiga divorce rero kuri za escalier nababwira twaca dukora ikibazo, ndibuka rero yaciye ambwira ngo utegerezwa gusaba imbabazi umugabo. Naciye ndamubwira ati kutanguye kumbwira gusaba imbabazi uhava umbwira ngo musubirane, nza numva nyishuye ngo ninde yakubwiye ngo musubirane, ngo saba imbabazi gusa. Yesu nawe aratera inkuru aratwenza kuko ico gihe naciye ntwenga numvise ngo ninde yakubwiye musubirane, we kora ico nakubwiye saba imbabazi. Muri ico gihe rero nari muri position yiwanje, position ya accusatrice yo kuvuga ati nurya hariho ukuntu hagati y'abantu babiri batandukanye umwe wese yagiriza uwundi ati ni wewe, uwundi ati ni wewe, n'ivyo nakoze ni wewe, uwundi ati ni wewe. Ariko Yesu angira neza, yugurura umutima wanje abinshira imbere vyose, mbona igituma ntegerezwa gusaba imbabazi ndazisaba. Mugabo nawe nyene si inzira yoroshe kuko nimba hari ibintu satani agwanya ikintu co gusaba imbabazi arakigwanya gose. Rero nagiye turasabana imbabazi n'umugabo, ndazimusaba arazinsaba, turabohoka gutyo. Umugabo dusubira kuvugana neza bwa tudasubiranye kuko hagati ya twebwe babiri nta washaka gusubirana n'uwundi, kuko naho nyene ndibuka ko naho nyene yavuze iryo jambo nari nabwiye Yesu ngo nubwo dusabanye imbabazi ngo ntusabe dusubirane. Nanje ndamubwira ateka Yesu yambwiye gusa ndagusaba imbabazi, ivyo gusubirana sivyo yambwiye. Ati na jewe nta nivyo nshaka vy'ukuri, hagati ya jewe n'umufasha wanje nta washaka gusubirana n'uwundi. Rero ivyagiye kuba vyabaye miracle y'Imana, vyabaye vya bindi niryo jambo riguma rigaruka ngo nzi ivyo nigera kubagirira si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro. Tumaze gusabana imbabazi uwo mugozi wari utuboshe twese umaze kuvaho, haciye haba akayaga muri twebwe, dusubira kuvugana ata vya bindi. Hari ukuntu abantu iyo batandukanye si bose, hari ukuntu nyene icuka kitaba kimeze neza, nubwo mwotangura bimeze neza hari aho mugera pe mukagira kuriya. Wewe ntutegerezwa kudivorsa n'umugabo wawe, ati nubwo mutari kumwe ntiwemerewe gutwarwa n'uwundi, uzoba wise umusambanyi, no muri Bibiliya birimwo. Ati kandi n'ugutwaye azoba yise umusambanyi. Ati muri ka yonyene urekuriwe gutwarwa n'uwundi muntu ni mu gihe umugabo wawe atoba akiriho. Rero ivyo bintu Imana iza kubinyigisha, yarampaye umubiri mushasha. Nari numva niryoherewe n'ako gakiza, nyuzwe, shaka gukizwa neza, kurera umwana, kwikorera akazi, hanyuma nkabandanya ubuzima bw'umukristo, hanyuma gushika Yesu aje kuntora, aje gutora ishengero nimba nzoba nkiriho, canke nkagenda kumubonera mu rupfu. Ariko pe numva ko nta mugabo nzosubira kubana nawe. Ndatangara shitsi imbere y'umunyabyaha
Nazareti, niba zantangaye cane icamunkundishije, ndatangara nshitse imbere y'Umunyanazareti, niba zantangaye cane icamunkundishije. Nigitangaza, nigitangaza, niyo ndirimbo yanje. Nigitangaza, nigitangaza, yuko Yesu yankunze atyo.